Hi everyone, welcome back. Uno musi ikigo cy'uno musi ni cardinal numbers. Cardinal numbers ni bijya biharuro duharura duhereye kuri 0 cyangwa ubusa, 1, 2, 3 kubandanya. Tuzokwiga nizo twita ordinal numbers. Ordinal numbers navyo ni bijya biharuro duharura tuvuga ngo uwa mbere, uwa kabiri, ni bijya mu tuntu twita gaharura gatondesha murongo. Isigarira zina gaharura gatondesha murongo. Nizo twita ordinal numbers. Ariko ikigo cy'uno munsi ni cardinal numbers. Ni ukuvuga guharura gusa ibiharuro bisanzwe tutariko turatondesha umurongo. Nkuko mubibona ukuntu twazanditse ngaha, twanditse duhereye ku busa. Uko ibiharuro biri ngaha, uko ibiharuro bimeze niko kandi twanditse nico bisigura. Naho ngaha twanditse ngaha ni ukuntu dusoma ibimubona byanditse n'ibara ryirabura. Ni ukuntu dusoma mu Congereza, tubisoma uku rero. Reka rero dutangure. Tuvuga ngo 0 0 0. Tuvuga ngo 1 1 1. Tuvuga ngo 2 2 3 3. Nakoresheje urudome se mu Kirundi kubera ko urudome bihuye neza mu Kirundi ntabwo tworonka, ariko ntidusoma ngo siri, oya, ni 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13. Urudome n'ubundi se ndidusoma ngo 13, oya, ni 13. Ufata mu kuvuga urudome kuri gatatu 3 nunga kuri 13, usoma urudome se cyangwa s mu kuruvuga ugafata ururimi ukarushira hagati y'amenyo ya ruguru nayo hepfo. 13 3 3. Tuvuga ngo 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. Murabona rero utuvuge turabishira aha imbere ni kugira ngo byorohe tubisome mu buryo bworoshye cyane bitatugoye. Rero kugira ngo ibiharuro bikorohere gusoma, urabona ngahambira kuri 0 uvuga 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20. Aha rero guhera kuri 13 kugeza kuri 12 utegerezwa kubifata kunyene bimeze, ariko guhera kuri 13 aha mu ijambo sir, harimo igiharuro 3. Akajambo mwana twage turongera ko tin aho murabona ko ari akajambo tin. Kugeza kuri 19 harimo akajambo tin. Mbere gasigura iki? Akatini gasigura 10. Nico gituma tuzobibona mu byigwa biri imbere. Iyo dushaka
kuvuga abantu bafite imyaka 10 na ni ukuvuga guhera ku myaka 10 gushika ku 19 tubita ngo n'aba teenager ni ukuvuga n'akajambo teen dushira ko ijambo age umva imyaka n'abantu bamaze imyaka 10 n'iyindi. Rero ngaha harimo ijambo gatatu hama 10 bisigura 13 aho biraboneka cyane rwose yoroshe. Aha uraze neza ni 4 utemera ko teen kuvuga 14 14. Hanyuma hari 15 muri 6 harimo 5 15 hama 16 naho biraboneka cyane ni 6 ushaka kajambo teen tugaca biba 16 16. 17 naho biraboneka cyane ni 7 hama ushaka akajambo teen gasigura 10 bica biba 17. Adufite 18 hari akajambo 8 hama na teen aha ni 8 ariko udome tenga ubwo kuri 8 twakidukuramo kuko indome zibiri zizoja hamwe nizoba bigifite sanse muri iki gihe ntizabe zisiguro yumvikana neza. Tugira tuti 18 umunani hama 10 kuvuga 18. Aha naho tuvuze ngo 19 9 icyenda hama 10 gasigura 10 bitabiba 19 19. Hanyuma hasi naho dufite 20 hariho kuri 20 biroroshe cyane ntabwo nacyo kivuye mu kintu na kimwe muri ibi ni 20 ukifata uko nyene ariko guhera kuri 13 kugeza kuri 19 urabona dufata akajambo ngaha tugateranya ko na teen tugatora icyo giharuro. Sawa murakoze cyane tuzobandanya n'ibiharuro hanyuma byose ibiharuro tuzaja twiga bya biharuro nababwira bita ordinal numbers ni ukuvuga gaharura gatondesha murongo insigarira zina uko bikose insigarira zina gaharura gatondesha murongo. Sawa murakoze cyane abataragira subscribe muyigire kugira ngo ibindi byigwa tuzobandanya twiga muzobandanye kubironka. Ni ukuvuga umenya ko utaragira subscribe hajya ahantu handitse subscribe cyane sabone mu gifaransa usanga handitse sabone umenya ko utaragira sabone usanga handitse ibara ritukura. Iyo wamaze kugira subscribe cyangwa wamaze kugira sabone wamaze kuyabonesha mu yandi majambo usanga handitse ibara rigomba gusa n'ivu aho ni ukuvuga uba waragize subscribe. Ariko iyo utarayigira usanga hasa n'ibara ritukura usanga hasa na red. Okay, thank you very much. See you in the next lesson. Thank you.